Uko Imana ni soft hari abantu ya prestige barakora mu mufuko rero jewe je ndi different n'abandi international none Imana ntire international international Imana nanje mvuga ivy'Imana sindi international gusa musa nk'abarambiwe gukaraba umega mu biheze kandi bibe nta kwegerana cyane Sali bakunzi ba Isaac TV izina ni Lulu emeranjigira neza nkuko vyama misi yose nyuma kamera ni Juma Jux no wakareza amasanamu meza cyane asukuye ya bakunzi ba Isaac TV no munsi murashaka kubaza ati Lulu bimeze gute tuzani iki kwanza imbere na mbere uko mumenya ico tugombe tuvugane banza mugire uri wowe kuraraba Isaac TV bwa mbere utarwira banza ugire subscribe kugira ngo misi yose uzokwamuronka ibiganiro bishasha bica kuri Isaac TV ugire na like na comment ku kiganiro uza kuba wabonye ngene wakifasha ngene wacakiriye so no munsi turi kumwe n'umuririmbyi asanzwe agira umudiho wa gospel biso saba gospel amabidoga ngo barabanirwa ngo ntibahabwa agaciro nk'abandi baririmbyi bakora umudiho imidiho isanzwe ya profane no munsi nje kituma navuze ati reka ntumire mu mwene data azagira umudiho wa gospel araho nyene ahabwe akanya nk'akabandi basanzwe bahabwa so reka tumwakire umuririmbyi twasanzwe kwakira no munsi vipi bro salama brother unameze neza ndameze neza so akazina idondore kunza ariko aradukira kuri Isaac TV izina ni Byizigiro bakabanzi kuzina ry'umuheburayo ndi umuririmbyi w'umurundi arimba gospel music hajya Byizigiro dusuppose ko Byizigiro ishira mu kibazo ko Byizigiro uri imbere y'umuntu atakuzi Byizigiro ninde Byizigiro muri by'umurundi ndirimba gospel ndirimba style ya afrobeat sakade ya n'izindi style zitandukanye ama funk ama rap R&B n'izindi zitandukanye kubera iki Byizigiro ahisemo kuririmba umudiho wa gospel nahisemo kuri mu mudiho wa gospel ko je navukiye mu muryango kijijwe nakuriye mu ishengero nico gituma naciye nsanga ndi inspiré no kubandanya ndirimba indirimbo zo guhimbaza Imana umuziki wa gospel kuko imbere yo gutangura gukora umuziki wa gospel novuga yuko nari mu musicien navuza guitar bass hanyuma candaza rero kuririmba ndava kuvuza guitar bass usazura umucuraranze ego ndavuza guitar bass ndajya kuri Byizigiro umuziki asanzwe awufata gute je umuziki ni uburyo bwanje bwo gutangamwo message umuziki ni uburyo bwanje bwo gutangamwo message kubera mu ngabire Imana yagitanga ingabire zitandukanye hariho abaririmbyi hariho abavuga butumwa je rero mu ngabire Imana yampaye ingabire yo kuvuga ubutumwa ndabijije mu ndirimbo no kuvuga rero jewe umuziki kuri jewe ni uburyo bumwe bwo gushobora gutanga inkuru nziza y'ubwami bw'Imana wowe rero utiri nka Yesu ubutumwa butanga kuri gusa wigisha kuri gusa ubutumwa bwawe ntibugugwa haravuga ko umuziki arakazi ariko wovuze ko umuziki wawe ari gutanga ubutumwa nta kintu ugeze utwara ko je umuziki sakazi umuziki wo guhimbaza no gutazira Imana sakazi ariko ahubwo ni devoir twese dufise kuko twese twaremwe guhimbaza no gutazira Imana kandi twese tukaba turi intumwa zo gushikana ukuri kw'ijambo ry'Imana mu mpande zine z'isi ariko inyungu uheze ugakora muri ivyo bintu ni yahe umuziki uri kurakora umuziki urasohora amafaranga muri icyo gihe urariha inyungu uheze ukaronka ni yahe inyungu yanje ya mbere ni igihe numvise ko message y'ukuri ya reality nashatse gutanga yashitse kandi abantu bayakiriye kandi abantu bariko barafashwa iyo ni inyungu yanje ya mbere inyungu yo mu mufuko nayo inyungu yo mu mufuko inyungu yo mu mufuko novuga gute novuga ko ubuzima bwose tubayeho ubuzima bwa faveur y'Imana suhinga sama strategy dukora niki ariko tubayeho muri faveur gusa y'Imana tubayeho mu buntu bw'Imana mu majambo make bagira indirimbo imaze kuzimba cyane wayikoze kuranga muri studio avuga ati indirimbo yanzimvye inoti wa warasoye zozingara gute
ibyo sinoshobora kwivugira ngaha ariko nk'akarorero murabizi nka Rock House ya Chris Bright nakore indirimbo nibaza ibiciro murabizi indirimbo zikorerwayo amafaranga ya nico gituma sinoenda kubivugira ngaha kuri television ya ariko gusa turashima Imana ko byose bigenda neza. Umuziki wawe ntiwinjiza mu bisanzwe ntiwinjiza umuziki nacuronkamwo gusa uri gutanga ubutuma gusa ibindi ico ndawuronkamwo iyo ntanze message nkumva umuntu avuga ati iri jambo ryampezagiye ryubatse umutima wanje iyo ni inyungu nini cyane mba nkuye muri ivyo bintu behajya byizigira sinzi songa afite indirimbo zingahe gushika no mwanya kugatwikiwe byizigira avuga ati jewe nashaka gupresent indirimbo izi nizingahe gushika no mwanya afite indirimbo zitanu yego indirimbo zitanu nizo ufise yego wazikoreye mu mastage aya watwari imwe wakoreye muri Rock House izindi wazikoreye he hariho niyo nakoreye muri Agap Record n'iyindi nakoreye muri studio bita kwa Ives Ndobit ya nawe nakoreyeho indirimbo. None ayo mafaranga uraheze ukayakora ariko wavuze ko wewe mu kugira ukora umuziki usanzwe ukora kugira utanga ubutumwa ayo mafaranga uraheze ukayakura hehe sanzwe wavuze uri n'umunyeshuri yego sanzwe uri n'umunyeshuri amafaranga uyakura hehe nishengere rigufasha n'abavyeyi bigenda gute navuze yuko ubuzima je bwose mbayeho ubuzima bwa faveur y'Imana bw'ubuntu bw'Imana n'umuziki nkora ndawukora kubw'ubuntu bw'Imana ya ni nkuko nawe nshaka kwitwa nkakubwira ati ndafise message nshaka gutanga urabona wonshigikira nawe ukumva wonshigikira nuko nkora umuziki wanje ya ndafise abagenzi ndafise aba brothers bashaka gusupportinga bakumva message nshaka gutanga kandi message ngira kamaro bakanshigikira maze nkakora umuziki mwiza. Mbega muri eglise usanzwe usengeramo usanzwe wakigwa gute kubera ari ama eglise atemera ko abantu bo mu eglise y'abasore bazaja gusora indirimbo mu mastage eglise arahari we ku bwawe muri eglise basanzwe gufata gute umugabo barawemera nawe kubona nabi bigenda gute muri eglise ndakundwa cyane muri eglise ndakundwa cyane narakoze na concert mu kwa kabiri eglise yaranshigikiye yarampa ikibanza kandi n'ishengero riritaba concert yanje ari concert nk'abantu benshi cyane rero muri eglise baranezererwa n'umuntu wese wo mwishengero afise ingabire ariko arakoresha ingabire yiwe ya nta kibazo na kimwe muri eglise barabinezererwa. Yes. Gusabe gato ugira kakapera ko indirimbo imwe gusa. Indirimbo imwe gusa. Imwe irap. Ndagutaka freestyle gato nyene kugira ariko barakwena bavuga ati ntari kumwe ari kumwe muri ivyo ntari kumwe n'umuntu yoroshe. Okay. Sio kwa shati kila mutele ujumbe huu kwa sababu wengi watapuza jinsi navyogusa sogofu kuwakemea wachungaji wa uongo ambao wanapendelea matoleo kuliko koko wa roho tupu wenye njaa na kiu na wapuza mitume hao wachungaji maaskofu wanahubiri kila siku kitabu cha Malaki ndo maana kila siku kama muhebulana. Guys ni vyizigira bumva ko rapara itabakora bien sana ariko neza cyane ariko iyo ndirimbo itwa gute yitwa system kubera ki system system kubera irimwo realite y'ubuzima y'isi ukuntu hari amashengero menshi usanga tugifise abapastori bakunda amashikanwa usumba gukiza imitima y'abantu bashira imbere amafaranga usumba kuvuga inkuru nziza kwigesha icaha kwihana ariko ugasanga bashira imbere amashikanwa atanga ikigira kuri wewe hasanzwe hari abapastori ubu bashira imbere amashikanwa badashira imbere kukiza imitima y'abantu barahari ari amashengero usanga abakozi Imana baho bakunda amafaranga cyane bamaze gufata ibintu by'Imana nka business. Mbeko usanzwe ko tugiye yuko usanzwe uri indirimbo zo gutanga ubutumwa iyo ndirimbo warose feedback y'umuntu yashobora kugira ati indirimbo uwakoze yarankozeko warose feedback zirahari hariho n'abandi banshavuriye bavuze ngo ko wasese yagafu ngo navuze abakozi b'Imana ngo nabifatiye mu gahanga ariko urumva nababwiye abakwiyumvira bose ko nabavuze n'abaesco kubera iyi ndirimbo mu bisanzwe navuze abapastori ba fake abaesco babesha abakristo abakristo babo mu ijambo ry'Imana bari ofete nukuri dandaza cyane
bararidandaza sinzi ko sinzi n'ibyo badandaza kariryo urumva bakora escrow ya nibo navuze mugabo abari mu nzira nziza sinabavuze eko ndakubaze ibyizigiro ikibazo kimwe imbere yawe turashize abaririmbyi babiri asanzwe bagira umudo wa gospel turashize Dudu na Fortra wewe nk'umuririmbyi muri abo babiri umuririmbyi mwakorana kumva ko uteye intambwe kumva ko uwo mwakorana ukavuga ati vraiment dukoranye n'uyu jewe kubwa byizigira ikintu comfasha cyane muri career yanje musicale n'uwa muririmbyi mu bisanzwe usubagira umudo wa gospel aba baririmbyi bose umbariye nta numwe tutokorana kubera bose barankurira icambere yego ndabizi baragukurira nakubariye uwo mwakorana ukabana igihugu cyawe we kubwawo uvuga ati uyu vraiment dukoranye vraiment je ndabona ko ivyo mfasha kuduza intambwe yanje umwe wese haraho yonshitsa kwera umwe wese arafise ahagera arafise ahashika nico umwe wese muri abo twokorana harantu noshika kuko afise nawe nyene deja ahasanzwe ashika none bose bari ku rwego rumwe kubwawe je muri gospel basi nta numwe muri abo bose bakunda ku rugero rumwe muri gospel nta krasumangira kubera je utanga gusa inkuru nziza ugatanga inkuru y'ukuri sindaba ngo uyu n'uwa mbere n'uwa kabiri gikuru je numviriza inkuru utanga amakuru yawe yonyene nta kindi okay turashize hamwe imigwi ibiri hariho Victoria's team urabazi ndabazi mu kinanira hari na Redemption Voice nawe ngene urabazi bobo wewe barakora toramo team imwe mukorana muri iyo kubwa byizigiro team uvuga ati twokorana ibintu bigenda neza yone bose ndabakunda bose twokorana yakwera jewe mu isanzwe nkora muziki international nishengero nsengeramwo ni international sans frontières nta mipaka mfise nta rubibe ariko muziki waratwaye kuri international uba international est-ce hari gitaramo zokora hanze y'igihugu uvuga ko umuziki wawe wamaze kuba international tuvuze international umuziki wanje uri kuri YouTube ni international abaririmbyi rero bose bafite umuziki kuri YouTube na international kubera international bari kintu mpuzamakungu kino gishobora kurabwa n'umuntu ari Canada ari Australia ari Belgique abavuga ko umuziki w'u Burundi uri loko wowe ushobora kwemeza ko umuziki w'u Burundi utari kuri international bivana naho uvugiriza naho ushira sinzi ko yabaroshira kuri YouTube kandi vuga abantu bafite izina muri entertainment ya Buja Forever kugira izina no kumenya insiguro y'ikintu biratandukanye we abavuga ko umuziki w'u Burundi ukiri loko ukiri hasi ruwo mu Burundi wo guhereza mu bwiza buyenzi wo kubwaho tiwe nibaza babisunze kukuvuga ku radio ukuntu umuziki uvuzwa ku radio utabyita kuri loko kwera usanga utari kuravuza ku radio yo muri Kenya yaba cavuga uri loko uracari mu gihugu mugabo tuvuze ati indimbo iri international bivana naho wayishize ahantu indimbo yawe iri eske abantu bose ku isi yose bashobora kuyironka bakayumvira kuba loko no kuba international wowe bitandukanya gute international urumva n'ikintu mpuzamakungu loko nacu urumva n'ikintu muri locality ngaha mu karere kacu ngaha ya niko je ntandukanya watubwira abaririmbyi batatu bo mu Burundi bari international kavuga ati aba bari ku rwego international nukuvuga je international n'umuntu wese afite indirimbo ishobora kubira ahantu uri mu bihugu by'ibyo byose ashobora kuyumviriza ibyo ndavyita international ariko batayiravye na batayiravye mugiri kuri YouTube ntibisigura ko itari international indirimbo baje kuri YouTube iri international baje kwa international uravyumva ni ivyizigiro ariko aradutandukaniriza itatwadira hagati ya roko na international mumva mwe muhora mwihenda muvuga ko umuziki w'u Burundi ukiri roko kubwa byizigiro umuziki umuntu wese afite umuziki utari kuri YouTube uracari roko kubera ashobora kuvugiriza mu Kanyosha canke mu Bwiza canke mu Ngagara urumva uracaro muri localité yacu mugabo nimba maze kushira ku mbuga za kurekure za YouTube akarorero urumva umuntu wese arashobora kuza kumviza uwo muziki wiwe uri international bega byizigiro mu myaka nk'itatu iri imbere yibona he byizigiro je ikintu nzi kahise kanje nakubu ndiko oya ariko rapanga naho Imana ipanga nawe uba wapanze ivyi wawe kazoza novuga nzi sako
kazoza nzisako ko kumenya mu myaka 2 nzoba ndi giki 3 ako sindakazi mugabo ndashobora kuvuga ati ndafise gusa plan yo gukora indirimbo gukora album ndafise plan yo gukora concert biteramo mu Burundi n'inyuma y'igihugu ya niyo Yayo uramaze gukora iteramo ndamaze gukora concert ya ndamaze gukora concert ya mbere iwawe bwita atamuntu akuvumbije iwanje nta kuvumbije nta wamvumbije warakoye inoti mufukura urazana sound stage byose narabikoze kandi ibyo nabikoze ni Imana yabikoze ni Imana rero ubwanje sino bishobora ariko Imana ntiyakoze mu mufuko Imana ni soft hari abantu ya presage barakora mu mufuko kuko nawe nubwo umpampera subo yampaye Imana iba yanciye Imana ya ku presage amuraya baga byizigira songo afise indirimbo ibona ko yavuze ko ari international arayidirimbo afise ibona abantu bo hanze baramu international none wewe ni video muziki ubona ko ari video gama oya uvuze international uvuze video ariko bazi ijwi batazi isanamu we kubwa byizigiro uvuga kuri international gute ndafise ifoto ariko ifoto ibyo birakwiye kandi je wo mvuga ari international none Imana ni international iri international Imana nanje mvuga iby'Imana si international Imana si international Imana international nejo si international mu video kuri byizigiro ivuze bon video sindakora video mugabo biri muri gahunda zanje yakora bizi ntavuka rimwe ngo yuzure ingobi sinari ndabizi kandi genzo kora indirimbo basi nkakora audio ariko na video biri muri gahunda nko mu minsi ngahe sinshobora gupreciser umunsi kujya bivuze me propose media dispose ariko ntura propose abasi nabishaka yuko umwaka utohera batakubonye aho yapana batambonye nakoze video kwera baranzi ariko nibarabona isanamu yawe nibarabona kuraririmba ntibazi ngene izigoro ifata imbere ya kamera oya ibyo si bikuru kandi sindanabishaka abantu mbaka bamenye bambone ndyoherwa gusa numvise message natanze yafashije abantu nta kindi kumbona nta kindi bisigura ndashaka kubaza ikibazo kimwe byizigiro muri gospel abari nivyo babiri umviriza cyane ndashobora niburibure ashobora kumviriza cyane muri telefone yiwe ni bande babiri oya ni benshi kandi rero jewe je ndi different n'abandi baririmbyi batari baki kora jewe ndirimba gospel mugabo ni muziki profane ndayumviriza urabyumva ndi different dore kuri profane kwanza dore kuri profane babiri abanivyo babiri wumviriza cyane kubyizigira avuga ati aba bantu vraiment ndabumvije tutakora tutari muri domain imwe ndumviriza vraiment muziki wabo ukanyohera cyane babiri ni bande ndumviriza cyane Kidumu kubera iki Kidumu ndakunda live music yiwe usubira live mbega naye amaso mavuze ko yazi ko yavutse niyo mpamvu wundi nawe hama mora numviza na Fariaz nawe Fariaz ikintu ukunda kuri Fariaz ukunda muziki wa Fariaz ni kiki Fariaz ndakunda ijwi yiwe ndakunda ijwi yiwe Fariaz n'ukuntu aririmba amasitira atandukanye ndabikunda ni nkabona watoye kusanzwe uririmba amasitira atogera lagagira sinatoye Fariaz natoye vyizigira umuheburayo ariko usanzwe mukunda kubera amasitira akora sanzwe atandukanye ndamukunda na Satbi ndakunda nawe nyene utujambo twiwe utujambo twa Satbi nimba rava iyi television arayiraba Satbi ndakunda utujambo twiwe ukuntu yicigikira cyane yabijya ndabikunda ni ibintu byiza yakwa kugira confidence yawe akavuga ndi ntare batinya yayo ni confiance idasanzwe respect Satbi so mwayonye turi kumwe na byizigiro twashaka ibintu bitandukanye muri mu muziki wiwe aratubara ibintu byinshi cyane aratubwira itandukanye hagati y'umuziki uri rokoni itandukanye n'umuziki international kubwiwe umuziki international umuziki kuri YouTube buri mwazi kuba international byizigiro akajambo kanyuma ushikiriza kuri Isaac TV kugira turangize neza aba babita abafana abakunzi twe tubita abakozi b'Imana abakunzi bakakwera Isaac TV abakunzi ba Isaac TV muyibuke kugira subscribe na share nuko nyene na share pana share man share my god basi partage mu gifaransa okay mwibuke gukwiragiza mu kirundi sibyo gukwiragiza hanyuma no kura ibiganiro bya Isaac TV kandi mwibuke kuja kuri
konti yanje ya YouTube mwandike Vyizigiro mugende mwumvize indirimbo niri kukosera ni indirimbo nshasha imaze nk'indwi zibiri mwibuke kugira subscribe kuri konti yanje mucyo mugana bimwe bambwira share okay nanje ndakunganira muje kuri account ya YouTube ya Vyizigiro murabe indirimbo niri kukosera ni indirimbo nziza cyane ryoshe cyane amajambo meza cyane asukuye vraiment hama nshimire nawo mukunzi udasiba guhingishana kurabikana bica kuri Isaac TV ndagushimira kuri Mike yari Lulu emeranjigira neza inyuma ya kamera yari Juma Jux ariko bandanye mukaraba mazi meza n'isabune twaza twese hamwe twikingira dukingira n'abagenzi bacu kugira ngo tugwanye ikiza cya coronavirus nikiragenda gusa musa nk'abarambiwe gukaraba mega mwabiheze kandi bibe nta kwegerana cyane Ewana twate kunyaza metero twayibagiye mu banda urabona kwibagira twicaje abarundi ariko mu banda mukaraba amazi meza n'isabune kugira twaze twikingira twese dukingirana okay yari Lulu emeranjigira neza nyuma kamera ari Juma Jux ciao Wejuma nibikikumenga uraryoye cyane hewe ntabyo warunze ndabibariwe umva ni mugisha mu company yatugurita mu cyagakura cyitwa amahoro kwoose aho naho ni kumusubira yidi kuvisa 9 gusa 12 ngo hazu bari bandi nabandi hewe cyagihanganye mu gutweza nka Ismail Gasore comedian hamwe na cyagihanganye mareresi nka mugisha utibagiye na Isaac Classic Ali Ibn Daud hamwe na Ali Munawara avuye mu ntara makamba none kwinjira ni kwagusa umve ni kwagusa ukutse na mari 200 umwana nawe ni igihumbi gusa hewe ndayafise hewe nyarukubura itike bataragutanga nini nakabijya karahari Aisha Foundation izo biri hajya mu gutanga ifashanyo ku batishoboye n'abapfakazi